ikaze mu makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 18 Kigarama umwaka wa 2023 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Igipimo c'ubushuhe kiri hasi kizoboneka kuri dogere Celsius 13 tukazozisanga mu ntara za Muramvya hamwe na Gitega. Ku muhingamo hitezwe imvura nkeyi mu ntara nyinshi z'igihugu cacu ahenshi hakazocamwo n'ibihe vy'izuba, ariko mu ntara za Rumonge, Makamba hamwe na Rutana hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike gusa. Ahazorangwa ubushuhe kurusha ahandi ni mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:50 zo ku gitondo zirenge igihe cy'isaha 12:08 zo ku mugoroba. Aya makuru yateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje nayo abashikirije mwakoze kuyakurikira mugira ibihe vyiza.